Ndadaye yavukiye ku mutumba wa Murama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953 akaba hari muri komine Nyabihanga ico gihe yari intara ya Muramvya mu nyuma iba intara ya Mwaro ubu akaba ari intara ya Gitega. Kuvyerekeye amashuri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 Nyiricubahiro yize amashuri mato mato mu Mbogora aho nyene muri komine Nyabihanga nayo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 President Melchior Ndadaye yize ku ishuri rikuru ry'Igitega ico gihe ryitwa École Normale de Gitega NG. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 aho hariko haraba ubwicanyi butagira izina, President Ndadaye Melchior yarahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 President Ndadaye Melchior yize amashuri yisumbuye y'igice ca kabiri muri Groupe Scolaire d'Astrida i Butare aho nyene mu Rwanda. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 Nyiricubahiro Melchior Ndadaye yize amashuri ya kaminuza i Kigali aho nyene mu Rwanda aho yarose urupapuro rw'umutsindo mu gisata c'indera bigisha science de l'éducation muri rurimi rw'igifaransa. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992 yarize ibijanye n'amabank acaronka diplôme des études supérieures de banque au Conservatoire national des arts et métiers mu gihugu c'Ubufaransa. President Ndadaye Melchior yamaze gutahuka mu Burundi mu gihugu ciwe c'amavukiro yabanje gukorera muri UTB Union des Travailleurs du Burundi umuhari wakomoka ku mugambwe w'adasigana Iprona. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 President Ndadaye Melchior yarapfungiwe Igitega na buramatari w'iyo ntara w'ico gihe azize iciyumvira ashikirije ku bwicanyi bwariko burabera mu makomine ya Ntega na Marangara. Kubijanye n'ibikorwa bya politike mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 President Melchior Ndadaye cyo kimwe n'abanyeshuri bagenzi be barashinze umuhari witwa Bampere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 yarabaye nako 79 yarabaye umwe mu bashinze umugambo w'abakozi ubu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986 amaze gushika mu gihugu c'amavukiro President Ndadaye yarashinze umugambwe Sahwanya Frodebu ariko ico gihe wakorera mu Kinyegero. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho haba amatora umugambwe umaze gukorera ku mugaragaro umugambwe Frodebu wa Ndadaye Melchior cutsinda ku majwi 68 kwijana utsinze umugambwe w'adasigana Iprona wari waserukiwe na Major Pierre Buyoya nawo uronka amajwi 38 kwijana nayo PRP wa Pierre Claver Sendegeya uronka ijwi rimwe rigaragara. Ku itariki 10 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho President Ndadaye Melchior yarahirira kurongora igihugu cy'u Burundi. Ariko inyuma y'imisi 102 igaragara no kuvuga ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi buno munsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho yacagandagurwa n'akagwi k'abasirikare bagumutse.
umwiza ukwira igihugu abose rimwe barasubiranamwo ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi uba ndanse. Tubamenyeshe ko nyine icubahiro President Ndadaye yishwe amaze imyaka 40 gusa y'amavuka. Igihe rero umugambwe w'Ifrode watsinda amatora yarashikirije ijambo abarundi n'amakungu tujyo. Uburundi bushasha mwarayimutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi mu myaka iheze igihugu cyacu caraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote w'amahoro. Amahoro mu gihugu cyacu, amahoro mu makomine yayo, amahoro mu mitima yayo, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, iyo gukumirana, iyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu, mu nyifato ya demokarasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ivyumviro vyabo atangumanzi. Ubwa gatanu Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbu muri byose, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora mu masoko. Gushira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abayimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora, gutyo tuvana igihugu cacu mu bukene, dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokarasi. Kuko nakarenga umuntu aharaga inzara akazinduka inzigo, iyo nzigo nayo ikaba ari yo nkwezi y'induru. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawanya wangura. Ubwingo
bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta. Abazaba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwa canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabara. Barundikazi, mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira. Ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi vyaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka Uburundi bushasha. Dusabye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure Uburundi bushasha dufise imitima mishasha, imitima yerase. Bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. Turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. Mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya kugira ngo dutohoze neza abashaka gutaha uko bangana, dutohoze neza ivyo bakeneye. Hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashirahamwe asanzwe aterera muri ico gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. Ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. Iyo politike nshasha itegerezwa kuzokurikiza programme ya Frodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twariko turahiganirwa kurongora Uburundi. Ubwa kane, muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora y'abamusitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. Nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera abarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza vyo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. Ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa. Nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro vy'umugambi watwara ico gihe. Dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze programme y'umugambwe sawa nyaprotefu. Tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoresha. Ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira ca kigega c'amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. Muri ivyo vyose tuzoshira imbere ico cose gishobora kugirira akamaro igihugu cacu na cane cane mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi. Ubwindwi, mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makaratiye, mu makambi y'abasoda. Ivyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha. Iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi: gusonera agateka ka zina muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutsi,
kuri bose muri byose, kwigiza kure icyo cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganira biciye mu moko, ku ntara, ku miryango, ku madini n'ibindi. Iyo ngero niyo myifato nshasha bizotegerezwa kwigishwa mu mashuri yose kuva ku ntango gushika muri kaminuza. Barundi kazi, uburundi bushasha twinjiyemo ni ubwa bose, nta nyagupfa nta nyagukira. Twese dutegerezwa kurwanira, twese dutegerezwa kubungabunga, twese dutegerezwa kububaka, nabwo butegerezwa kutubera icugamo c'amahoro n'iterambere kuri bose. Turasabye rero ntihagire n'umwe yikumira, ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa. Twese tugire urunani rw'intamenwa, maze demokarasi ivyagire mu gihugu, abarundi bishe bizane, batunge batunganirwe, tuzohore twiyaga umugani amabi yari yarakataje abarundi kuva turonka intayo kwikukira. Ndangije ndabifuriza amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu, amahoro mu gihugu cacu. Imana iduhezagirire abarundi n'abarundi. Murakoze.